iyo umwana umwe agize basi ikirundi congoye bo nibamvuga uko wumva iyo umwana umwe basi nashatse kuvuga par exemple iyo umwana umwe basi mu kirundi sinzi ukuntu narize icya mbere na mbere ni planification de ma vie ubu ukuntu ushobora gupanga kazoza kanjye nkaba umuntu nyene namwe muca mubyumva yego ukaba ushaka yego c'était question ingora kumurishura gusa ndagerageza nk'ubu urashobora kuvuga ati nka jewe vraiment ndakunda nk'ibintu byo kurya ndakunda iki n'iki n'iki kugira kumbure ni nko kuri anniversaire yawe tuzovuga ati ushobora kunda iki kintu tukimushire oui c'est vrai en fait ikintu je numva noba nkunda cyane byerekeye ivyo vraiment ndakunda ikintu cyitwa visite Nyiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mubimenyereye kuri microphone ni Pozera inyuma ya kamera ni Bobo niwe ashobora gutuma amasanamu abashikira neza kugira mwamubibona no munsi dusuma invité spécial twababwiye ko twama tubakorera ibintu mwaho mudusaba imisi yose ubu ntitukiza twenyene mwamumenyereye mumbona turi kumwe na Fabiola mugenzanje ariko rafo pasi muri buka ko nari jenyene nuno munsi kaye na jenyene ariko sinari jenyene naje ndi kumwe n'umuyemvite turakwakiriye murakoze cyane yego urabona twenga neza mbwa nta nimero nza gutanga yego turakwakiriye kandi mbega urumuki witwa nde mwitwa bande murakoze cyane ku kazina ababyeyi banje banyise nitwa Nikize Shua yego nkaba ndi umunyeshuri bisanzwe yego mbega Shua nta bindi bintu ataye ishure akora mu buzima busanzwe yego birahari kandi ni byinshi turekanye n'ibyo dukora amakrebe hari ibindi hari inyigisho dutanga zerekanye n'akarangamutima yego n'ibindi byinshi okay ntacu byose turaza kubigaruka ko uraza kubitubwira mbega Shua ni umwana agira kangahe iwabo mbega arafite ababyeyi canke ni mukuru ni muhererezi twumva dushaka kumenya kugira tumenye umuyemvite wacu uwo ari we yego Shua mu bisanzwe ari mu bana nifura ariko Imana yangiriye ubuntu nkaba mfise irindi hasa tuvuga turi babiri muri amahasa gusa canke hariho abandi bana hari abandi bana bari inyuma bashika kuri batatu en fait twese turi batanu okay aho ni sawa mbega nyihanganire cyane ntangorane mbega Shua arubatse canke n'umwigeme kugira twumve ko duhava dutanga akanimero canke Shua n'umwigeme yego ntiharagera merci beaucoup bakunzi bacu mwavyumvise n'umwigeme mugabo notebye ntiharagera ego urakoze cyane kandi tubanje kugushimira ubwa mbere na mbere kubona washoboye kutitaba hariho byinshi wari gukora ariko washimye kwitabira ubutumire bwacu turagushimiye cyane murakoze nawe mbega tudatevye cyane Shua ni iki kintu ava yuko ava muhira ashobora kubanza guteba ko cyane ndazi ko azohava bingora kwijewe byose urabiteba ko bose isa nkabyo hose ndateba cyane guhera ku mushatsi gushika ku gato hose neza navyumvise mbega Shua nk'umuntu yovuga ati ashaka nko kumuha nka kado mbega Shua akunda iki mu buzima avuga ati iki kintu je vraiment ntakibonye ndumva vraiment hari ikintu kibuze c'était question ingora kumurishura gusa ndagerageza nk'ubu urashobora kuvuga ati nka jewe vraiment ndakunda nk'ibintu byo kurya ndakunda iki n'iki n'iki kugira kumbure ni nko kuri anniversaire yawe tuzovuga ati ushobora kunda iki kintu tukimushire oui c'est vrai en fait ikintu je numva noba nkunda cyane byerekeye ivyo
vraiment ndakunda ikintu cyitwa visite nubwo atari ibyo muba mwambwiye gusa kindimwo di profond ego navyumvise ibintu twakunda ko ibindi byose ego ni sawa. Okay, merci beaucoup. merci Bon, ikiganiro cacu ni ca kindi nyene ni ibihe by'ubuzima, ntitwari yandeho nimuhave muvuga ngo byose ni ibihe by'ubuzima. Kumenya ivyo umuntu akunda n'ivyo yanka, ivyo yanka ntitwabimubaza cyane kuko twahava dusanga dukoze amakosa. Ego, ikiganiro ni ca kindi nyene ni ibihe by'ubuzima. Mbega hariho ibihe wumva ushobora kudupartaja kumbure vyofasha abandi kumva ko ati iki kintu ndakibabwiye abandi bagenzanje kumbure co bafasha. Ego, merci beaucoup. Ndumva novuga byinshi kucerekeye ico, ariko hari ikintu di profond cankoze ko ushobora gupartaja n'abandi bagenzi bakamenya qu'est-ce que la vie. Ego nk'akarorero nk'uko nabibabwiye, c'est vrai mvukira mu muryango w'abana batanu nk'uko nasanzwe ndabivuze. Hama hari abandi bana en fait mama yavyaye batari bwamenyane na papa, gusa bobo n'abahungu gusa. En fait mu gukura twakuze nka kurya nyene batubwira ati ujya ni grand frère wawe utegerezwa kumwubaha. Ego twarakuze twese twiyumvanamo mu by'ukuri tuvuga ati ego c'est ça la famille. Famille imeze neza, nta kuryana ntaki, ego ujya ntituvukane. Okay, birageraho biba perturbe mu muryango nyene, ndumva nyene bitanguye kuzanya amahoro mu muryango, cyane cyane kubyerekeye nk'abavyeyi ukuntu bavyitwayemo. Ego muri ico gihe twarahuye n'ibyago bikomeye cyane. Ico gihe mu grand frère wanje yari yipfuza gusohoka igihugu nk'uko bamwe babikora, kujya bahejeje ama humanité générale, akavuga ati mena uyu n'umwanya nanje wo kuja kuba ndagenda ndondere akandi kazi reka no kuguma niga. Ndibuka ico gihe twarahuye n'ibyago aho mama baramukubita papa amuziza uwo mu grand frère wanje kuko we ntabwo bavukanye, ntabwo mama yamuvyaye kuri papa wanje je bambyara. Okay, no kundi mu papa. Biraba induru cane, bituma natwebwe turiko turiga biduperturba cane kuko urazi iyo umwana ariko ariga nta bintu vy'amafamiye canke ibindi bimuza mu mutwe, ariko iyo habazi kuba ingorane muri famiye nawe biramukorako nubwo aba ari kure. Ico gihe rero ntabwo vyatworoheye, c'est vrai baramurungitse aragenda. Agiye urumva muhira asize crise économique irahari iteye ubwoba, urumva nabo abandi bari nyuma bica bigorana ukuntu ushobora kubagira iki kubarera kubera ubuze bwose bwagiye kuri wa wundi mukuru. Ico gihe papa yarabaye nk'uduta, yaradutaye. Amaze kuduta natwe ntabwo vyatworoye ku ishuri, gusa turiga ukuntu nyene tubibamwo kuko hari abafaransa bavuze ati ngo la vie est une ligne courbe. Ubuzima rero uko dushobora kubona ino munsi ejo siko buba buri. Umwe wese ndazi ko yaraprevoye kugira future nziza kazoza keza, ariko muri uwo mwanya twaciye tuvuga ati turumva nyene ducitse intege ku bintu biriko biraba. Kumara nk'amezi ashika ku 8 utabona umuvyeyi n'ingorane cyane, kandi witwa ngo uri umunyeshure kandi ufise n'abatonya bawe, mama wawe nawe akaza kura siko uvuga ati gahemba amahera menshi ateye ubwoba. Ariko yaragerageje arakura hasi no hejuru aradufasha vraiment, kandi niyo mpamvu mvuga ati byarankoze ko cane. biramicigwa gikomeye cyane, binyigisha ukuntu ushobora kwiyitaho jewe ubwanje nkongera nkitaho n'abatonya banje. Rero ico gihe byarampaye ikigwa giteye ubwoba ku buryo nanje nshobora kuvuga ati c'est ça la vie, ubuzima naciyemwo
nta mwana nifuza ko yosubira kuwucamo yaba muri batonya bandi canke abandi nta n'umwe nifuza ko yowucamo. Rero niyo mpamvu bavuze ati ubuzima ntibuza bukomera ahubwo ni mwebwe mu bukomeza. Ico gihe narafashijwe cane, hari abagenzi bambaye hafi benshi ntumva nibagiye. Mbega ntaguciriyemwo gatoya, papa wawe mu gutandukana na mama wawe mbega bo irevre ndumva birababaje, ariko wabimuhariye ko nk'ikosa kandi wumva nawe yari mu bihe bitoroshe canke uvuga ati oya yategerezwa kuhaguma agakombata nyene nk'umugabo nyene mu rugo? Ego je ku bwanje ndabibona neza nk'uko yari kubikora, yari kuguma mu rugo agakombata gushikaho natwe tubona ko tuvuga ati ego yarakombase arakora igikorwa gikomeye cyane rwose. Niyo mpamvu rero burya ibyo dukora birashobora guha icigwa abana, bigatuma bana bazoba ikindi kintu canke bazogira imitima imeze ukundi kuntu muri kazoza. Niko ndavyumva. Mbega papa wawe mu kuvana na mama wawe yaciye aja ku yindi mugore canke nawe yaciye avuga ati reka nje kurondera ubundi buzima ku buryo nanje nipanga jewe nyene ubwiwanje? Nta wundi umugore yigeze ajako, ahubwo jewe ku mpamvu zibe z'akazi n'akazi akora ndazi ko ari we yavyisabiye kugira ngo bamushire nko muri interieur kugira ngo baragumayo. Ego ndibaza ego yaciye agumayo, urumva nta n'ikintu na kimwe yasize mu muryango. Gusa ubu maintenant c'est bon, yaragarutse turashima uko biri kose, ego abana bose bameze neza. Okay, ni vyiza. Bo ni vyiza cyane kubera ko bo si umwanya umwe si vyiza, bo mvuze nti vyiza kuba yaragarutse. Nkuko kugaruka none yasubiranye na mama wawe? Ego n'umundi niwe nyene basubiranye, kuko urazi umuntu mwanditswe mu komine sicoroshe ko muvana. Barasubiranye nyene niwe yasubiyeko, kandi aca akurikiza n'amategeko kuko n'igihugu bakibayemo baragira amategeko. Ayo mategeko rero yanse ko yohava mufata, avuga ati n'inyuma ntegerezwa kugaruka mu muryango. Ego mbega nka wewe nyine ubwawe, kuko hariho ibihe tubamwe mu buzima ariko tukavuga ati byaraduhaye ikicigwa, byaradusizemo iki kintu. Nka wewe ikintu wumva byagusizemwo caba kibi canke caba ciza, icigwa uzovuga ati iki kintu vraiment naracigiye ku iki kintu, caba kibi caba ciza, ni nk'iki? Ego ikintu ca mbere nize kimwe gikomeye nafashe ku kintu nize ku cerekeye na fitire yanje, kuko ibyabaye byatubereye akarorero kugira natwe tubigenderemo ntituzohave tugwa hahandi abambere bagwiriye. En fait ikintu ca mbere nyamukuru narize ca mbere na mbere ni planification de ma vie, ukuntu ushobora gupanga kazoza kanje, nkaba umuntu nyene namwe muca muvyumva. Ego ukaba ushaka ko. Ego. Okay, merci beaucoup. Mbega mwuko guhura n'ivyo bintu wewe, kuko urumva hariho ibintu uhura navyo mugo ukavuga ati ko ibintu nahuye navyo rero ngira mpange ibi bintu ku buryo nanje ibintu bitazombako. Ukavuga ati nimba harageze igihe mama nkabona ko atandukanye na papa kubera bivanye n'uburyo, nanje reka nipange mu buryo ntegura ibi n'ibi. Mbega aho harabayeho nimba atari banga nawe kubitegura? Ego jewe kubitegura no ndabirimwo, kandi nivyo mparanira nanje gukora muri kazoza. Ego icambere na mbere no kurondera, icambere naho buri umukobwa, kuko ndaraba n'ubu naho vyoba vyaraciyemwo abakobwa hari ukuntu dukumirwa cane, tukaba hakaba discrimination bivanye nuko menga ntaco twinjiza. Abavyeyi barakubona ahubwo baguma bakwitwa kuri umukonsomate ataco uri kurinjiza.
kuri ico rero nanje bica bimbabaza cane nkaca mvuga ati ntegerezwa gukora different ku buryo n'akantu na kamwe kadashobora kunsiga ego cyane cyane mu bumenyi ego mugabo ntaguciremo gatonya kwa kantu uvuze ko abakobwa bakunda kubakumira cyane ibyo maze kumva bavuga yuko nta experience ndabifisemo kandi nta n'amayinuze nabiko nta recherche nabikozemo ariko bakunda kuvuga ko ngo abakobwa ngo n'abantu b'ibinebwe cyane ngo ntibakora ngo n'abantu dimwe bakunda ibintu biza batarushe kandi bitabaruhije rero nkaca mvuga nti peut-être ngira ngo kwivuze peut-être kaco gituma ngira ngo ushobora gusanga naho ushobora kuja gusaba akazi baca ngumeza kakantu mu mutwe ati abakobwa ntibakora naho twomuha akazi uyu muntu ntakora ego abarundi niyo bayamaze ngo umuryango umwe atukisha umuryango iryo jambo rero asha ryo kuvuga ati ngo abakobwa ntaco dushoboye nanje ndi mu barigwanya cyane gose kuko abakobwa nibo bambere ugiye kuraba n'ibikorwa byabo usanga bitandukanye cyane n'iby'abagabo ego gute ndashobora kuguha akarorero hari umukobwa aheruka gutanga igishinga ntaye gusa sindamyibuka neza yarerekeje avuga ko ubuzima yaratanze temanyaje hamwe no ijamo wasanga ndiko ndatumwanya muremure ndabivuga ko avugwa uko ubuzima bwiwe bwabaye ntago sinakwigeze kuba muri yo umukobwa sina bivanye n'abavyeyi yagize canke bivanye n'abambona imbere yiwe ego kuri ico yaratanze ko na conseil ashobora nimba uba wabikuriyemo canke ukabivukiramo utegerezwa nawe kuba amagabo ukaraba cyane kugira ngo nawe ntuzosanga ifitiye ariko irononekara urumva ko ukuriye mu buzima bwiza ubona imodoka hajya ubona nimba nkeneye nko kwideplacer nje muri ville chauffeur twagi urumva ko ari aho ubuzima atabari utababworoshe utabumeze neza rega ni hahandi ushumuvuga ati byose ni donc nabikuriyemo nzobisaziramwo numva hari kosa baba bafise icambere oya nta kosa kuvuga ko ikosa barifise ntagiye bafise kabisa nanje nta nivyo mubahora ariko twibuke ko ivyo ba papa wacu barondeye n'ivy'iwabo si ivy'iwacu n'ivy'iwabo si ivy'iwacu natwe tutegerezwa gukora kugira ngo bijya barondeye natwe kugira tuvyuhire ko kugira ngo n'igihugu cyacu tugiteze imbere ndibaze ko ari uko Efiye mwavyumvise mukore cyane kugira ico kintu kivewe ico kintu cyuko abakobwa atacu bashoboye gihagarare ndasavye abakobwa turashoboye turahari hariho ahantu henshi usanga hariho umukobwa ashobora gukora ibintu umuhungu atoshobora kandi kuvuga ko abatewe bishobora mugabo nawe arerekana ko ayitoshoboye rero dukore cyane tureke gutukisha abandi ego rero wari kurambwira ntitwagiye ntuze ya ando yasije wari kurambwira ko wewe hariho ivyo nawe washoboye gukora mbega nka wewe ico wumva wohanura abandi bubaha dimwe d'abord kurumva ko abavyeyi ntihabayeho kwahukana ngo kubera ko bankana byavanye n'uburyo kubera ko habaye ikintu c'uburyo hama baratandukana ariko mu nyuma urumva ko basubiranye mbega wewe bavyeyi babo batakwikosa cyane ikosa ikosa bararikoze ndashobora kuvuga ati bararikoze kuko urumva ko iyo umwana umwe agize basi ikirundi congo ni bavuga uko wumva iyo umwana umwe basi nashatse kuvuga nkumva example iyo umwana umwe basi mu kirundi sinzi ukuntu ikosa ndaribatako cyane ego kuko iyo urugo rutagira ikintu rushimi ishingiro ico ruhagarariye ko nukuri urwo rugo sinibaza ko ari urw'amahoro kuko n'abaruramo umutware atagira ingabo ego n'ibindi baca bitahura ego hama icambere na mbere hategerezwa kubaho amategeko yo mu rugo kuko no mu gihugu turazi ko dufite amategeko hama hakabaho kuyagendera ndetse no kwitwararika n'abari mu rugo
kugira ngo nabo bumve ko bafise ijambo bari mu muryango w'ababakunda. Ego mwavyumvise ko duca mu bihe bitandukanye, tuba mu bihe bitandukanye kuko no kubaho kwacu kwa gutandukanye, ariko bavyeyi gerageza nimba habayeho ikintu mudahurije ko entre yanyu, mumenye ngo abana muri icitegerezo c'abana banyu, kuko ivyo muriko murababi bamwe ejo nivyo bazoba bari. Nimba muriko murakubitana ingumu babona, ejo umwana azokura azi yuko yumva yuko gukubitana ingumu ari ibintu biri fasile cyane, byoroshe cyane, ariko kandi wumva ko ari bibi. Rero za muragerageza nimba habayeho kudahuza, mutume muraba ahantu muja hirya yabo, mu biyage mudahuje naho nyene, mu biganire entre yanyu ku buryo abana batinjira mu bintu, kuko bibagirira ingaruka mbi mu nyuma. Ego none wowe kuri kuko wumva tubwiye ko byakubabaje kandi n'ibyo urumva birababaje kandi ukumva ko byabaye bibi, ariko je ndiko ndakuraba ubona umenga umukobwa mwiza cyane, kandi urumva wagize ama responsabilité, kuko tumenyereye umuntu yagize ama responsabilité akiri mutonya cyane, abakene nawe umurera, abakene nawe ufata izo responsabilité nawe wunda pa nawe mugabo wazifasha ukiri mutoya, ugatusanga sinzi biragize ico bimugira, ugatusanga sinzi ukuntu ameze, ariko wowe tubona umenga none gute byawe gutari bibi kuri wewe? Je ubwanje ntabwo nanse situation naciyemo kuyanka, ahubwo nyene ndumva iyo situation yambereye ahubwo efitire yanje, kuko ikintu cose burya Imana yemera kucamwo nayo ibifise ivyirikira gutegurira imbere wewe utazi udashobora no kumenya. Urumva ivyo vyose vyanciyeko, ahubwo ndumva vyaratumye nuguruka mu mutwe, mbona kure, bica ivyo nyene mbonye kure bica biranyubaka uwo ndiwe uyu munsi. Niyo mpamvu rero rimeze uko. Fete umuntu ariko arakuraba akumva ngo byarakubatse uruwuriwe uno munsi pa. Je ndashobora kuba ndabitahura kubera ko nshobora kuba mvuga nti ndakuzi, ariko byakubatse gute? Ushobora kudusigurira ukagerageza kuti? Donc mu kunyubaka kunyugurura mu mutwe ho byaranyuguruye, c'est vrai. Mu kunyubaka uyu munsi kuri ivyo ndimwo ubu unye sico kimwe nka kera, canke ntabwo wocungereranya nk'abandi ata situation nk'iyo baraciyemo, unavyiboneye uca uvyibwira. C'est vrai. En fait urumva rero si bibi, ni vya bindi ibihe vy'ubuzima, habaho bibi kuri bamwe bikaba bibi, ku bandi bikaba byiza, kuko kuri wewe turumva ko hariho umwanya umwe vyabaye bibi kandi nivyo birababaje kuri umwanya umwe, ariko iyindi parti kumva ko vyaguhaye icigwa. Si kenshi ibintu byose biba bibi gusa, habaho n'ibihe bibi hakabaho n'ibihe vyiza. Urumva ko umwanya umwe vyaramubaye ko biraba bibi, ariko uwundi mwanya bimuha novuga ko gukomera, byamuhaye gukomera mu ntuzeya mu buzima yaciyemwo, ukumva atanguye kugira ama responsabilité akiri mutoya. Si ikintu kiba coroshe kuba uri mutoya ariko ukagira ama responsabilité nkayo umuntu akuze. Turagushimiye kandi rero, kandi ukomeze gukomera, ukomeze kubaka abandi. Nibaza ko ubutaha no hanyuma nitwagutuma kuzoza nta ngorane namwe, murakoze cane gose, Imana ibampeze. Ariko hariho entre tava yuko duheza, hari ikintu wari watubwiye ngo ukora inyigisho, gutanga inyigisho. Ego inyigisho z'akarangamutima. Ego ni nk'ivyo nyene. Okay, wigisha inyigisho? Ni inyigisho z'umuhari. Ni umuhari urimwo abaformateur bashobora kuduga mu ntara za ruguru, bagaforma abantu babigisha akarangamutima ko gukunda igihugu nuko. Ivyo n'ibindi tuzogutumira ko la fois prochaine turabibitse. Ego merci. Ego merci beaucoup. Bakunzi bacu, murabona ko ibintu ntibiba vyoroshe kuri bamwe, habaho ibihe vyiza hakabaho n'ibihe bibi. Urabona ko umwemvite wacu yaciye mu bihe bibi kandi biboneka ko ari bibi, ariko après tout
bimugira umuntu akomeye cyane, bituma aba umuntu abona kure cyane, ategura kure hashoboka, ariwe mubona ari uyu mubona ari uwari uno munsi. Ego turabashimiye cyane rero mwe mudukurikirana, tubasaba mukomeze kudukurikirana kandi mugira ama subscribe kuri AKAMO channel. Ni hahandi nyene turazi ko mudukunda kandi natwe turabakunda. Naho ubutaha.